cete Paulo yandikiye Timoteyo muri kice cya 6 kuri uyu murongo wa 11 haravuga ngo ariko weho muntu w'Imana wamuhunga ivyo ariko ukurikire ukugororoka ukubaha Imana ukwizera urukundo ukwihangana n'ubugwaneza wamugwana intambara nziza yo kwizera ucakire ubugingo budashira. Harimwo rero amavuga ane akomeye: guhunga, gukurikira, kugwana intambara nziza no gucakira. Namavuga akurungika gukora kandi ugakorana inkomezi. Icyambere guhunga, ariko aramubwira guhunga ngo wamuhunga ivyo imbere barabivuga ibintu yategerezwa guhunga. Yategerezwa guhunga inyigisho z'ibinyoma, yategerezwa guhunga ibihari, intambara z'amajambo, ishari, gutongana, ibitutsi, ugwikeko rubi n'ibindi no gukunda amahera. Nivyo bintu yamubwira ngo ahunge. Rero bavuze ngo hunga, yarongeye aramwandikira Timoteyo aramubwira ngo kwifuza kubusore uguhunge ni igikorwa ukora kandi kigusaba inkomezi. Bugicyaha kizana inkomezi nyinshi. Icyaha kiraturondera cyane. Ugihunga rero n'ugihunga usoboka, oya uriruka, utegerezwa gushiramwe inkomezi, utegerezwa gushiramwo umwete. Hari icyo utegerezwa gukora muri uku guhunga. Yesu ashimwe. Amacira mubwira umaze guhunga ntuhunga gusa, uca wongera ugakora ibi bikurikira. Ugaca ukora igikorwa cyo gukurikira ukugororoka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, ukwihangana. Ivyo uca ubikurikira. Urumva bisaba gukora kandi ugashiramwo inkomezi. Aramubwira kirivuga rigira 3, aramubwira ngo ugwane intambara nziza. Ugwana intambara nziza. Kugwana intambara navyo bisaba inkomezi, navyo nyene bisaba inkomezi. Rero aya mavuga na yakeneye inkomezi. Ugwana intambara nziza yo kwizera, kuko ari vyo wahamagariwe. Si ivyo gusa, carongerako ngo ucakira ubugingo. Gucakira muravyumva, wibaza ko ucakira ugira ngo nyene bimwe vyo kugira gutya vyo, oya, ucakiye bisigura ngo ukoresha inkomezi. Ibi nivyo yari karamuhanura Timoteyo uko akwiye kubaho. Aya mavuga ntayashira inyuma, aya mavuga ayahagararemwo, nayo gukora ushizemwo inkomezi. Yesu ashimwe cyane. Acaramwongerera ko akantu rero, aramubwira ngo witondere icyagezwe, hanyuma ntugire agasembwa, ntugire umugayo, nube ko nagasembwa gushitsa kukugaruka k'umwami wacu. Kwirinda umugayo si uyu munsi gusa. Kwirinda umugayo ni muri uyu mwaka, ariko no mu wundi mwaka, iminsi yose yo kubaho kwawe